Amakuru ategekanya ikirere cyo kuri wa kabiri igenekerezo rya 11 ntwarante mwaka wa 2025. Mu gitondo hitezwe ikirere kirimo ibicu byinshi mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara ya Mwaro aho ibipimo bizobe kuri degre Celsius 13. Ku muhingamo naho nyene haritezwe ikirere kirimo ibicu byinshi mu ntara za Rumonge, Bujumbura, Bubanza, Cibitoke na Kirundo na mu ntara zisigaye hakaba hitezweyo imvura. Ahazoba hashushe gusumba handi naho ni mu ntara ya Bujumbura aho ibipimo bizobe kuri degre Celsius 29. Ejo mu gitondo hitezwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga iminota 8 rirenge igihe cy'isaha 12 iminota 16 z'umugoroba. Hano rero ni hagarukira n'amakuru atekanye ikirere mwatubwiye n'ikigo ca Ijebu kijejwe ivy'ibirere. Mwakoze cyane kuyakurikirana Alice Ningabira je niko ndabashikiriza.